usanga ari bya bindi nyene. Donc turabona ko ari ibintu by'ibirahurano, turabona nabo ko busubira ifatiro bwiza. Ni inyigisho rero, izi nyigisho zose uko ari zine zizobera muri bino bibanza bikurikira. Seminari y'abapasi izobera muri Hoshe, ni ishengero ry'Urutare, na hanyuma ni hagati ya INSP hamwe na Ese na hamwe twese tuzi muri Hoshe, ahantu mwese ngira ngo namaze igihe korani ca Marcel. Iyo nama niyo seminari izoba kuva isaha 3 tukadoshikana saa 6. Biga kubinyi y'abakenyezi izobera mu Kinama ishengero rya SPU irongowe na Bishop hano. Twashatse ko tubera kubaruka izobera mu Kamenge ishengero ryo kwa Alphonse abanyamakuru tuzobaha na adresse tomoye y'urwaruka n'izobera hanyuma y'abaririmbyi nayo izobera ngaha mu Gisagara muri Life Center, muri Life Center pa Apolineri matata kumisanya kiri muri Life Center muri Shemeza niho izobera. Hanyuma kuwa gatanu rero itariki 29 igikorane nyezina kiri kuri zone ya Kinama muri komine ya Ntahangwa mu Gisagara cya Bujumbura. Mu Kinama hajya kuri zone isaha 7 no kutoshikana isaha 12. Hama kuwa gatandatu nyene ni saa 7. Kuwa Mungu kanga izobari saa 7 nyene. Ni misi 3 hajanye mu Kinama niho tutofata umwanya wo kuzobanira twese. Mutabatumira zobari bande, abatumire twatumiye imigwi itandukanye. Murabizi yuko turatangura no kuririmba, hakaba kutazi Imana, hakaba kandi ijambo. Rero twarikoze kuririmba benshi bazi ava muri Tanzania, ni Muhando amaze igihe azino subira inyuma, nawe yaratubariye ati nzoba ndaha mutinde kurereka imwebwe mwadutumiye. Kumvure bamwe baramubona hano ariko hariho abataravugana nabo. Twebwe ku mwaka uheze twaravuganye na Roza, twaramutumiye muri Makabari ahantu bita ku Kazuba Center. Baradusanzeho hariho n'abanyamakuru bari hano. Twaramubajije Roza burya arafise akantu ko ngaha iwacu, burya umuvyeyi wiwe ni umurundikazi avuka Makamba. Abo ntabwo bazi benshi. Mama wa Muhando ni umurundikazi avuka Makamba. Rero twarafashe umwanya turavugana. Rero turamutumira tuti umuntu afise iyindi mpamvu murumva ko ari 50-50 ari senansenga umuntu akaba n'umu Tanzania. Rero turavuga tuti muri dignité de la diversité turagomba ko tuba twihamwe. Ntitwamuhamagaye gusa kuko azi kuducanga mukisha bose no kudushofa. Kuko twebwe muri make hari ibintu tudakorera, ibintu by'ibishobisho n'ibindi bintu turabanza tugakora mu bintu natanga. Ntidukorera kuri bijya bintu umuntu abona kuko abakizwa barakunda ibintu bibakora ko bose bibatsanzanira ku buryo ucumuyoberwa n'ikagomba kwibwira. Rero akanengera ikintu tukabona icyamukozeho. Ariko twebwe twacu twaratumira umuririmbyi Eden Manga, azoba hari twatumiye na Pauline mbere muri uyu gihe ndabafise n'igikorwa gikomeye cyane hano kuri Stade Ntwari. Azoba hari ibikorwa turi kumwe nabo, kandi turifuza ko tuhashika twese no gutera iteka. Baramenyereye abarundi y'ubumenyi bw'ubundi muntu, ariko twebwe turifuza ko Pauline ari umwe muri bimwe ba gospel hano iwacu akiri uwa mbere. Ibyo turabyemera, mutabyemera tubagira
ngira ngo ataramenya ukuri, ariko ni byiza yuko tumenya ko ari isoko wa gospel hano, kandi aba bateye imbere bose aba no guhimbaza Imana baramwigiye ko. Niyo mpamvu rero twebwe icyubahiro cya Apollinaire turakimuha ijana ku ijana, kuko aranabirangiye ko kandi abikora neza, kandi ntiyigiza yinjira, ntiyataye umwuga wo gutazira Imana. Rero twarahamagaye n'ayandi yo muri make bitandukanye amakwari y'amashengero atandukanye. Rero muri make ngibi byatumye tubatumako kandi twaragiye ku maradiyo amwe, hariho kandi n'ubundi muntu wa SMS wa hano i Bujumbura nawe uzoba waje hano, kandi nabo banaririmba neza kandi barabizi. Ariko rero twebwe turavuga tuti murantunga hariho na minisiteri yindi bita Patmos, niyo umupasitori y'umuntu ava muri Finland, kandi turi kumwe umukino ari ngaho inyuma mwazi mu foto murazibona, azoba hari nabo. Abantu bwa mbere rero baje ino, kandi aba bari mu makasikete nziza, bari mu masha bo ntacyo ukubona ibyumba nyine. Aba bari mu bintu bibiri, ni n'abantu bakorera Imana cyane, ariko kandi baba investisseurs, baba bwizatunga. Murabyumva, turakeneye no kuronka abantu baba bwizatunga kandi hakabamo gukorera Imana. Aba kandi baratembera hose, turakeneye ntaherero z'ababikora bakizwa, baba avunge, hanyuma kandi hakaba kucisha amahema, ubutumwa bwabo ntibugawe. Ni impamvu rero turi kumwe nabo. Rero turabashimiye cyane, turabashimiye bose, turashimiye abanyamakuru bamaze igihe batwakira, turashimiye na Pastor Ben Misi ari hano na Emmanuel, barabonye ko ari ibintu bidasanzwe. Abo twayaze twavuganye ku banyamakuru baromana hano, ahavuga neza icyatumye aza hano. Rero twabahamagaye nk'abarundi ba hano iwacu, kandi tubashimira ko uburyohe bwo guhimbaza Imana no gutazira Imana ari ntangere hano iwacu. Turabashimiye rero abanyamakuru bo mwatwitabye, turabashimiye kandi yuko mwaraduhaye umwanya, kandi ko twabasaba by'ukuri iki gikorwa ko coba ikiwanyu twebwe ko numva ko tuzoshaka akabamo no kwiteza imbere. Rero turifuza kuva Vincent uzoshika no twanteye yuko twoba turi kumwe nawe mwize mu maseminari, kandi turifuza ko hazoba kurangizanya nawe, kandi turabasaba ko mubangana no kudutumira mwaza semena birasigaye. Rero turabashimiye ko mwatwitabye, tukavuga tuti Imana ibahe umugisha. Murakoze.